Shalom shalom, iki ni ikiganiro ubuzima buhindutse. Twagomba dusangire amajambo y'uno musi. No musi twisunga amajambo ari mu gitabo ca Zaburi igice c'119 umurongo w'130. Havuga ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco, guha abatungu ubwenge. Aya majambo tuyafatanije n'umurongo w'105 ahanyene muri Zaburi 119 havuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Reka duce tuyafatanya n'andi majambo ari ahanyene muri iki gitabo ca Zaburi, iki gice nyene c'119 umurongo wa 11 havuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Ngomba ko dufatanya amajambo hanyuma duce twibutsanya uburyo dukwiye kuba mu ijambo ry'Imana. Imbere yuko twagura no majambo nagomba kubaza ikibazo, na cane mbaza umuntu ariko aranyumviriza. Ikibazo kivuga kiti mbega wewe uracasoma ijambo ry'Imana? Uracarimbura ijambo ry'Imana? Uracafata umwanya wo kurimbura, kwicara hanyuma ukiga amajambo y'Imana, canke umwanya wawe urafise ibindi bintu uwukoramwo? Aya majambo arafise ibintu bibiri nyamukuru ashobora kuduhishurira. Ikintu ca mbere tugisanga mu murongo w'130 muri Zaburi 119 umurongo w'130 havuze ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco. Duce tufatana n'urya murongo w'105 havuze ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje kandi ngo n'umuco. Aha tuguma twumvamwo ijambo umuco. Iyo itara ryaka rizana umuco. Iyo umuntu afata imyanya yiwe akicara akiga ijambo ry'Imana, acasa n'umuntu avuye mu mwijima hanyuma akagendera mu muco. Bandi majambo, umuntu adasoma ijambo ry'Imana asa n'umuntu akiri mu mwiza, asa n'umuntu agendera mu mwijima. Umuntu agendera mu mwijima agendera ahantu hatabona. Biroroshe yuko azimira, biroroshe yuko atakara, biroroshe yuko ahusha inzira. Mugabo umuntu agendera ahabona ntashobora kuzimira, kuko ijambo ry'Imana rimera nk'iritumbereza ubuzima bwiwe. Ikintu ca kabiri tugisanga mu rya murongo wa 11. Murongo wa 11 havuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Ibi bica bitwigisha ko umuntu adafise imyanya yo gusoma ijambo ry'Imana muri we, ryamana n'icaha ku buzima bwiwe. Amajambo y'Imana niyo atwigisha kudacumura, niyo atweza, niyo atuma tugenda tugororotse buri munsi. Igihe rero umuntu atagira ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana muri we, igihe umuntu atagira amajambo y'Imana muri we, agenda ameze nk'umuntu agaragara. Hanyuma biroroshe cane kwagwa mu mutego w'umugwanizi, biroroshe cane ko ibimugwanya bimutsinda, biroroshe cane ko uyu muntu asanga yaguye mu caha umwanya uwo ari wo wose. Nagomba rero gusubira kubahamagarira kuba mu majambo y'Imana. Mbega uracafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana? Mbega uracafise akanya ko kurimbura ijambo ry'Imana mu mwanya wawe wa buri munsi, mu masaha 28? Imana wayihaye amasaha angahe? Ufise umwanya ungana gute wo kurimbura ijambo ry'Imana? Twibutsanye yuko nutaba ufise umwanya wo kurimbura ijambo ry'Imana, umeze nk'umuntu akigendera mu mwiza. Biroroshe cane ko uzimira, hanyuma biroroshe cane ko uzokwisanga hari ibyaha biguma bikunesha kubera ko nta jambo ry'Imana ufise muri wewe. Dateye integero y'umuntu wese kugarukana iciyumviro co kurimbura amajambo y'Imana buri munsi kugira ngo ubuzima bwiwe bw'ubuzima bwuzuye umuco, hanyuma abone ingene ashobora kunesha ibimugerageza. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Divin Niyera, Mwami abahezagire.